Nitekana umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi mukurikira ibiganiro hamwe n'amakuru dushikiriza imisi yose kuri imbonesha kure ya Hejuru TV. Uyu mwanya w'amakuru agezweho twabateguriye muri iki gitondo cyo kuwa kabiri kwigenekezo ya 21 Ndamukiza 2026. Namakuru yihuta cyane mugiye gukurikira hari kwavugwa cyane muri politike mu gateka kazina muntu hamwe n'umutekano. Ntucikwe hari byinshi twabateguriye mu kanya gato yuza gukurikira ku buryo bw'idonido. Mbere ko tubashikiriza ingingo nkuru tuzibuze kwibanda ko reka tubaramutse mwe mudukurikiye muri mu bice bitandukanye imbere mu Burundi bari mu bice bitandukanye ku mugabane wa Afrika hamwe no ku yindi migabane ya kure. Mwese kandi turabakengurukiye cyane ko mudahwema gukurikira ibiganiro hamwe n'amakuru dushikiriza bya misi yose. Ingingo ya mbere tuza kugaruka ko ni ibikomeye cyane biriko biravugwa ku rupfu rw'umushikiranganje Gabi Bugaga. Urazi neza ko yapfuye kwigenekerezo rya 16 ndetse mu gitondo cya 17 akariho vyamenyekanye cyane. Amakuru rero ahari nuko muri CNDD-FDD Reverien Ndikuriyo vyoba vyaramuteye kurakara cyane ndetse ababikoze bakaba bivugwa ko yoba yarishwe. Ababikoze rero ngo boba bari mwihangara rikomeye cyane na Reverien Ndikuriyo kuko yagize ishavu rikomeye cyane. Muraza gukurikira nibiriko biratangazwa n'umuryango w'umushikiranganje Gabi Bugaga. Muza gukurikira rero ivyo bariko bageza leta y'u Burundi. Ivyo byose muri aya makuru twabibasiguriye neza, uraza kuvyumviriza ku buryo butomoye. Nayo rero ku zindi ngingo zitandukanye mukaza gukurikira inkuru itanezereye cyane yatangajwe n'ishiramwe Ligue Iteka, aho rero abantu barenga 180 bahotewe harimo n'abarenga 110 bishwe mu mezi atatu aheze ya 2026. Nucikwe rero vyose ni mukanya gato ku buryo bw'idonido. Fyonda kuri subscribe canke sabone ni butari wa fyonda ko ibuke no kubisangiza bagenzawe kugira badacikwa n'amakuru agezweho. Tutangura ku ngingo ya mbere y'imfu z'abashikiranganje, reka tubibutsa aka kantu. Mu mwaka 2017 ni mu gihe c'imvuru za politike mu Burundi, umushikiranganje Emmanuel Niyonkuru yarishwe arashwe amasaso mu gicuku ariko ari ata iwe Irohero, igice cyo mu gisagara cyahoze ari umugwa mukuru wa Bujumbura nk'uko byashikirijwe n'igipolisi ico gihe. Abantu 6 bagirizwa barafashwe ku bijanye n'ico gikorwa c'ubwicanyi bakorewe umushikiranganje Emmanuel Niyonkuru. Ndetse Perezida w'u Burundi w'ico gihe, Perezida Pierre Nkurunziza umwisi, yaravuze ko ico caha kitazoguma kidahanwe. Ukwicwa k'umushikiranganje Niyonkuru ni kimwe mu bitero byinshi byagabwe ku bantu bari mu nzego za leta ya Nkurunziza. Yarahambwe impanda mu gihugu kibanyi hafi y'igihugu kibanyi ca Tanzania. Aba bashikiranganje bompi aribo Gabi Bugaga na Emmanuel Niyonkuru barafise ivyo bahuriye ko kumfu zabo, ariko hari n'ivyo batandukaniyeho. Icambere rero nuko ku ruhande rwiwe Perezida Nkurunziza yifuje kurondera ubutungane kuri Emmanuel Niyonkuru yishwe mu gihe kidasanzwe c'umutekano mukeyi n'ivy'ubutegetsi. Ariko rero bikaba bitandukanye n'ibiriko biraba ubu ku bahoze ari umushikiranganje Gabi Bugaga, ndetse benshi bakaba baravuze ko ari urupfu giturumbuka harimo n'umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye. Ariko mwarakurikiye video twoba twarabashiriye ngaha yerekana ko ari Pacifique Ninahazwe ibyo yatangaje ko ari ibijanye ndetse n'ivyemezo birabana nuko Gabi Bugaga yoba yarishwe. Ubu rero muri CNDD-FDD ibibazo ni byinshi cyane. Urupfu rw'uyu muntu rero yari hafi cyane ya Reverien Ndikuriyo, ni Gabi Bugaga yari hafi ya Reverien Ndikuriyo, rurateye ikibazo byinshi cyane. Barundi rero baramenye birabana n'urwo rupfu rwa Ministre Bugaga mu bihe n'ibyabaye bitarasigurwa neza. Byateye Reverien Ndikuriyo kurakara gukomeye cyane ndetse n'ishavu rikomeye cyane, dore kuko ngabishe uyu mushikiranganje bashaka kuzibira Reverien Ndikuriyo ngo kuba yakwitoza mu kibanza c'umukuru w'igihugu mu mwaka uzaho 2027. Ukwicwa kwiwe kukaba kutari ko kuravugwa ko rumwe. None bwoba ari ubutumwa bugenewe abatavuga rumwe na Ndayishimiye mu gihe hegereje inama ya CNDD-FDD cyane no kwemeza ikiringo ca kabiri. Se coba ari iherezo ryo kutumvikana kwa rekumaza amezi menshi imbere mu nzego za CNDD-FDD, aho bamwe mu bategetsi bashaka ko Bugaga yosubira muri Sena nk'umuvugizi. Ibyo Reverien Ndikuriyo akaba we yarabirwanya. Yoba kandi bibonwa nk'igikorwa cyo gukuraho umuntu yari intambamyi mu rwego rw'ibibazo bijanye no guhindura ibintu mu buryo bwa politike n'ivugururwa riko rirakorwa. Kugeza ubu rero ibibazo ni byinshi cyane ariko nta nyishu
uboneka. Ku ruhande rw'umuryango wa Gaby Bugaga wowo nawo igira uco utangaza. Amakuru ahari yavuga ko mw'iperereza baba baranse ko umuryango wa Gaby Bugaga ushikira ibikoresho vye vyari mu modokari gushika ubu. Benshi rero bakaba bavuga ko uko ari no guhonyanga agateka k'uwo muryango, dore ko barategereje kuvuba ikiziga ca Gaby Bugaga ubu kikiri mu bitaro Kira Hospital. Bakaba bashikirije kandi vyatangajwe n'abogeje ikiziga c'uwo mushikiranganje Gaby Bugaga yishwe, bakaba bavuga ko hari inkovu ndetse n'abaraso baba barabonye, basigura ko yoba yarinjiwe n'amasase ibitarigeze bitomorwa n'igipolisi c'u Burundi kandi arico cakoze amatohoza. Ubwicanyi nk'ubu rero buraba cane kuko hari n'abandi banyepolitike bakomeye cane boba barishwe nka Joseph Bamina, Bernard Ciza, Zedi Feruzi, Jules Bimazubute, hari Ernest Kabushemeye, hari Paul Mererekano, hari Hafsa Musi, hari Melchior Ndadaye, Pierre Ngendandumwe, Emmanuel Niyonkuru twamuvuze ko ntare wa gatanu w'u Burundi, Cyprien Ntarwiryamira hamwe na Rwirwagasore. Abo bose rero akaba yongeraho hamwe na Nshimirimana nawe yari mu banyapolitike kandi ari no mu gisirikari c'u Burundi. Bino birabandanya kuvugwa ko Gaby Bugaga yoba yarishwe. Amakuru rero tubandanya kubatohoreza n'ibitangwamwo insiguro mukazobironka kuri imbonesha kure ya Hejuru TV. Murumviza rero biriko biravugwa kuri uwo Gaby Bugaga yoba yarishwe n'umuryango we, murumviriza ico utangaza, murumviriza kandi byinshi bariko bagiriza leta ko itariko irabaha ibikoresho n'ibindi bintu byasanzwe mu muduga Gaby Bugaga yarimo. Mu bindi rero bitandukanye, reka tubashikirize iyi nkuru iciye ku masonga ariko ibabaje cane. Barenga 180 barahohotewe harimwo n'abarenga 110 bishwe mu mezi 3 ku bw'ishiramwe Ligue Iteka. Ishiramwe riranije agateka kazina muntu, Ligue Iteka ryerekana icegeranyo giteye impungenge agateka kazina muntu kifashe nabi mu Burundi mu mezi 3 ya mbere ya 2026. Abantu bashika 182 bahohotewe mu buryo butandukanye, harimwo n'abantu 111 boba abarishwe. Muri ico cegeranyo iryo shiramwe rya kera mu bijanye no guharanira agateka kazina muntu rivuga ko ibintu vyifashe nabi cane, n'imiburiburi abo bantu 110 barishwe, harimwo 60 batowe ibiziga, ndetse muri abo bapfuye 86 n'abagabo, 25 n'abakenyezi. Byongeye rero hakaba handitswe ko 40 bakorewe ihohoterwa rifatiye ku gitsina, harimo gufatwa ku nguvu abana 30. Nico ico cegeranyo kivuga. Ligue Iteka rero rirongera ikavuga ko abantu 86 bahohotewe mu buryo bubabaza, buteye isoni canke buhonyanga agateka kazina muntu. Abantu 14 banyurujwe canke babuzwe irengero, abantu 9 barafashwe ku buryo bunyuranye n'amategeko. Yose hamwe rero amahohoterwa 182 niyo yibonekeje muri ico kiringo. Nk'uko iryo shiramwe rero bivuga, benshi bahohotewe boba ari bo mu miryango itavuga rumwe ubutegetsi canke abashira habona amakosa y'ubutegetsi, ariko kandi rirerekana ko n'abanywanyi b'umugambi uri ku butegetsi CNDD-FDD bari mu bahohotewe. N'abanywanyi 6 ba CNDD-FDD bishwe, 2 baranyurujwe, 8 bakorewe ihohoterwa rifatiye ku gitsina, 3 barakomeretswa. Niko ico cegeranyo kivuga. Igitega rero ikaba inagiriza bamwe mu banywanyi b'umuhari w'imbonera ku rwego rwa CNDD-FDD, bamwe mu bajerwe intwaro bo mu rwego rw'igendereza hamwe n'abapolisi, kenshi bavugwa nk'abakekwa kuba inyuma y'ivyo vyaha vy'ubwicanyi bikorwa. Ico cegeranyo kiravuga kandi ku bijanye no kwihanira canke kwihora k'urongoye Ligue Iteka Anshere niko yagize. Ivyo vyerekana ikibazo gikomeye ku bijanye n'intwaro ibereye. Akavuga ko ubutungane bwahinduwe igikoresho bukoreshwa kandi bukorera gutoteza abantu, kagabisha ko ibintu bishobora kurushiriza kuba bibi hamwe atagikozwe. Kabona ko umwaka 2026 ushobora kuzoba uri mu bwicanyi bwinshi kurusha iyiheze. Gitega rero iza kwisonga mu bwicanyi. Ico cegeranyo gishira intara ya Gitega iri hagati mu gihugu kandi irimo umugwa mukuru wa politiki wisonga mu turere dukorwamo cane ubwicanyi, aho hishwe abantu 37 mu mezi 3, igakurikirwa na Bujumbura iri mu burengero bw'igihugu kandi nino mugwa mukuru w'ubutunzi iharurwamo abantu 30 bishwe. Intara za Burunga mu manuko, muri Buhumuza mu buseruko na Butenyerera mu buraruko zabayemo ubwicanyi 118, 14 hamwe na 12 nk'uko twakurikiranije izo ntara. Ligue Iteka rero ikaba yongera
kavuga ko Bujumbura iza kwizonga mu bijanye n'abanyurujwe n'ababuzwe irengero. Iryo shirahamwe rero rirababazwa n'ukuntu amatohoza akorwa kuri ubwo bwicanyi ari make cane, rikavuga ko ukudahana biguma vyiganje. Hari akamo k'amatohoza yigenga rigiteka rikabisaba indongozi z'u Burundi kubahiriza uburenganzira shingiro harimwo n'uburenganzira bwo kubaho, uburenganzira ku mubiri n'ubwigenge, kongera igahamagarira amatohoza yigenga n'ingingo zifatika zo guhasha ukudahana. Birihutirwa rero gufata ingingo zikomeye zo kurwanya ukudahana no gutuma abagore ihohoterwa ry'uburenganzira bwa muntu babazwa ivyo bakozwe, niko igishirahamwe rishimika cane. Ishirahamwe ry'igiteka rero riri mu vya mbere mu kurwanya uburenganzira bwa muntu muri aka karere ka Afurika y'ubuseruko, rikorera mu buhungiro kuva mu mwaka wa 2015 yatewe no gusubira kwiyamamaza kwa manda ya gatatu yavuze n'umukuru w'igihugu Pierre Nkurunziza kwateje impari nyinshi. Abategetsi b'u Burundi rero ntibemera ivyegeranyo vyari igiteka, bakaryita rimwe mu mashirahamwe bavuga ko rikoreshwa n'abanzi b'igihugu, bakaryagiriza gukorera inyungu z'abahoze ari abakoroni hamwe n'ibindi byinshi bitandukanye. Igitega rero tugishimikira kuri iyo nkuru, haravugwa inkuru y'umugabo yishwe ahuraguwe muhiri nyuma y'uko hagirizwa ubusuma. Abantu batatu bo bakaba barahagaritswe. Ikiziga catowe rero ku wa gatanu w'uwa 17 Ndamukiza 2026 ku mutumba Ngondo muri komine y'intara ya Gitega hagati mu Burundi. Yishwe rero yamenyekanye nka Deo Ndarufatiye, yari afise ibikomere vyinshi biboneka ku mubiri wiwe kubw'amakuru ava muri ako karere. Bwamubonye rero uwo mugabo yoba yarasimbiwe ko na bamwe mu banyagihugu nyuma yo gufatwa ariko ariba ku muhana witwa Leonidas Ngendakumana, yoba yarahuraguwe amahiri n'abanyagihugu gushika arapfa. Amakuru kandi aremezwa n'umukuru w'umutumba Ngondo Rwadebert Nzeyimana atomora ko yishwe yaciye ahabwa uwo musi nyene nyuma y'aho inyamiramabi ziziye kuraba ivyabaye. Kumva rero z'amatohoza abantu batatu barahagaritswe ni Leonidas Ngendakumana, Aimable Tuyisabe na Emeline Nsengiyumva baciye bajanwa mu gasho k'igipolisi cabukebwa kugira ngo babazwe. Indongozi rero zo muri ako karere ziramenyesha ko amatohoza abandanya mu ntumbero yo kumenya abakoze iryo bara mu kwihanira birateye amakenga mu banyagihugu. Intara ya Gitega ikaba iri mu bice vyama vyavuzwemo ubwicanyi nk'ubwo mu Burundi. Ku bw'iharuro vya SOS Media Burundi, ibiziga bishika 20 vyaratowe muri iyo ntara kuva mu mwaka utanguye. Colonel Moise Arakaza we bataziranyeganyega yararekuwe. Azwi nka Nyeganyega yararekuwe ku wa gatatu genekerezo ya 15 Ndamukiza nyuma y'umutaga, nyuma y'amezi menshi yari amaze afunga mu rukuru rya Bururi mu ntara ya Burunga iri mu banuko bw'u Burundi. Iryo rekurwa rikaba ryarakurikiye ingingo yafashwe na sentare isubiramo imanza ya Bururi yamuciriye dawo ry'umiliyoni w'Abarundi mwagirije icaha co guhungabanya ubutunzi bw'igihugu. Bw'amakuru ava mu butungane Bururi kubera ko parake tunguruje ingingo yaciye ibana banduka bituma aca arekurwa. Twibutse ko muri Arakaza yafashwe yari muri Myandagaro guheze mu Rumonge muri iyo ntara nyene, akaba yaragizwe ku ruganda rwa kudandaza vya magendo rw'ibitoro. Nuko rero batoza vyerekana yuko aratwara imodoka yari yarinduwe mu buryo bumwe kugira ikorere mu rudandazo rw'amagendo y'ibitoro bivuye muri Tanzania. Burundi rero bukaba bumaze imyaka irenga 5 mu ngorane z'ibitoro, bigatuma urudandazo rw'amagendo rurwiriyona. Kiro yahagarikwa mu Kigwena bivuga ko yatebwe abapolisi bajejwe umutekano mu barabara bariko bagerageza gufata iyo modoka. Bafashwe rero yari afungiye mu bohero rikuru rya Bururi rero ku rubanza rwiwe Eruhera. Uretse uru rudandazo rw'amagendo rero Colonel Arakaza akaba avuga mu babi hatandukanye ntayo no guhunga agateka kazina muntu mu makomine atandukanye yahoze ari intara ya Bururi harimwo Mugamba na Batana hamwe n'ahandi hose yakoreye. Irekurwa ryiwe rikaba rivuga ko vyinshi mu bijanye n'akazoza kiwe mu kazi mugera atanga ingo n'imwe yo kumuhana mu kazi yigeze itangazwa, nubwo hari ivyo yagirizwa bikomeye ku bwa bamwe mu bakurikiranira hafi ibintu. Agacerere k'indongozi mu ntwaro no mu butungane kerekana igipfungo cama cigaragaza mu madosiye amwe avugamo intwazagabo zijejwe umutekano. Tuhereje kuri iyo nkuru mbasabe kugira ntimucikwe n'ibindi byinshi bitandukanye tuza gushikiriza. Iyi nimbonesha kure ya Hejuru TV, mbasabe kugira ngo mufyonde subscribe kugira ngo muje muraronka amakuru hamwe n'ibiganiro byacu muri mu bambere. Ikoresha YouTube y'igifaransa urafyonda handitse sabone ni ucuronka ibiganiro n'amakuru byacu uri mu bambere. Mbasabe kugira ntimuze gucikwa n'ibindi tuza gushikiriza mu masaha ari imbere. Byose rero ukaza kubironka kuri iyi mbonesha kure yanyu yacu Hejuru TV. Mane bahezagire mu ruwaranirwe mu banyu no mu
vyanyu.